Bonje kubwiwanje naje mabi akoregwa abagabo naracumva abakameme barigirisha abagabo bakoregwa maba yaje ubaza aribo bagaba vyose none umugabo vraiment dangereux akarimi turagafise kuvuga nabi asha les violences verbales les violences physiques zozo nazo nyene urumva physique gukubita yego abagabo rero bakubitwa ucumenga ahubwo baba babigize babibona kuko kwiri utwara umugore akurusha ingufu c'est pas question y'ingufu c'est ko n'ingufu yego zifisemo facteur none dufate nka jewe mpaye umugore anduta 30 cm un peu plus haut wabigize bibona urabona yuko bari ngorane urabona mugabo none à la base hari urukundo hari urukundo ivyo kurwana ni mwabishize muri programme ana hagiye umuntu agushavuje twese birashika tugashavuzanya ari mu rugo canke muri societe birashika tugashavuzanya urumva yuko iyo umuntu ubona yuko urusha igihagararo urusha imbaga agushavuje uramaze kumva umenga vyo kwijanuko mengo gakubite si ari mu ugahitemisha n'ikonzi hasi kandi n'abagabo y'abamugufi y'amuremure arakora amafuti uramaze ko niyo ushavujwe n'umuntu urusha igihagararo ari elance kukurusha shago genda urijanye bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri bikore kundo Ange Minosho ko mubibona ama ikiganiro sikini ikiganiro tumaze imisi mike tudakora ni deba y'uno munsi ni deba iza kuba ku masuje mutari bwumve muri Magic TV tuvugira abakobwa bla 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 n'utugira tuvuge amabi akoregwa abagabo mugare fse n'abatumire reka ndabakire hama tuyage twamenyanye twanabaramukije kandi nawe ese umeze neza yego meze neza cyane karibe wacu murakoze nawe uri muri randi wacu kwari waraduhevye kandi muhira muga twarakubuze biragorana sawa karibu kandi reka twakira undi mutumire witeka karibu muri Magic TV murakoze cyane yego mumeze neza yego twe tumeze neza nibaza ko ari uko yego akazina Jenny Kayus ndikumana yego ndibaza bakumvise ama kuri iki kintu tugatuyage ndibaza yuko uza kutuyagira ko ibintu bimwe ko ari we n'umugabo dufise ngaha ko nkajiyewe je n'umusengo makorerwa abagabo sinzi nka Elsa mba mbona mengo ntabaho nakantu bazanye just kugira bashireho kubera ko y'abagore ari menshi bashaka kugira iki cyo kuguma tuvuga abagore gusa donc sujet no musi yari ama duhereye nko kuri Elsa utubwire wewe uko bonje kubwiwanje naje mabi akoregwa abagabo naracumva abakameme barigirisha abagabo bakoregwa maba yaje ubaza aribo bagaba vyose none umugabo vraiment ni bariko batugira ko kwa mabi akoregwa abakobwa baca bagiramo ngo natwebwe biki jusqu'à ce que haba amadebarera janye n'ivyo hariho bamwe bagiye barabivuga ko aterega n'ivyo burya bwa bundi abagabo barahohotegwa naho manka kubivuga donc naho bitamenyekana mumenye ko yamara abagabo barahohotewe barapfuye hanze ati rero genre mu nyuma rero niho abantu dutanguye kuba éveillé naga conscience ati bwa bundi rero abantu barahohotewe ariko ndazi ko hari bari ko baraturaba benshi bari muri iyo ntuze bavuga ati kare n'ubu uya ntayitubona sinzire ko wowe wotubwira nk'amana ukatwemerera nk'amabi ashobora gukorerwa abagabo amabi y'abagabo amabi akoregwa abagabo nako kandi amabi y'abagabo rega sinamenye tugire ku mabaze meza si deba ntimwantumiye ngaho nk'umu expert muri iyo domaine ni kuganira ni échange nkuko Elsa yariko arabivuga amabakorerwa abagabo turashobora kuyumva nk'imigani benshi barayifashe nka équilibre société yagombye gucreya kubera tuze amabakorerwa abakenyezi ati n'abagabo reka twansere n'akantu tukaguma tukumva umenga n'akantu kari très banal pourtant ikintu camaze kugira ampleur nini cane mu masosiyete yose muri Afrika ho n'urudubi iburaya hoho agateka kazina muntu kagiye karekurwa neza kabaragerageza kubahiriza mugabo muri Afrika urana n'ibintu meme basique biratugora rero ngaha mu gihugu cacu tugerageje ko observa ibiti on air Jamira nangahe sigena muterura ndamufatira ku makabutura nyarutsa no biheba vuga su tawe amuvuga cyari wenze abahonde
munda uramwambitse mwambire kwanza mugire subscribe kuri Mix TV kugira ngo ushobore kubona amakomedi meza amakomedi ni ibintu byiza cyane bicanga kuri Mix TV ni fire lomba Mix TV on the air hari amabakorerwa abagabo menshi atandukanye umugabo makuru dukunda kubona mu masosiyete ni amabi afatiye ku mvugo no yitagote les violences verbales ashaka akarimi turagafise kuvuga nabi asha les violences verbales les violences physiques zozo nazo nyene urumva physique gukubita yego abagabo rero bakubitwa ucumenga ahubwo baba babigize babibona kuko kwirutwara umugore akurusha ingufu c'est pas question y'ingufu gusa ko n'ingufu yego zifisemo facteur none dufate nka jewe ntwaye umugore anduta 30 cm un peu plus haut wabigize bibona urabona yuko bari ngorane n'abana mugabo none à la base hari urukundo hari urukundo ivyo kurwana ntimwa mwabishize muri programme okay twogira ibintu byo gucagurira yo suivant ama mesure y'abantu à la base hari urukundo mugabo ibisigaye bikirundamo je nkora nibaza burya je burya ndibaza yuko kenshi les violences physiques ahubwo ziva ku ma impulsion y'abagore katufatire kububatse bana hagiye umuntu agushavuje twese birashika tugashavuzanya ari mu rugo canke muri societe birashika tugashavuzanya urumva yuko iyo umuntu ubona yuko urusha igihagararo urusha imbaga agushavuje uramaze kumva umenga vyo kwijanuko mengo gakubite si ari mu ugahitemisha n'ikonzi basi kandi rero abagabo y'abamugufi y'amuremure arakora amafuti nizogenda uramaze ko niyo ushavujwe n'umuntu akurusha igihagararo ari elance kukurusha shaka genda urijanye muga umuruta umva umega yani sinoherana kenshi rero birapfa kuruko umva donc voilà iyindi mabi dukunda kubona ku bagabo amafatiye ku butunzi ku butunzi vraiment bijya bavuga ngo umugore akurusha amahera yego nacu naho yo yavuga turaza ayo mugabo kuyinjiramwo ayo mugabo ego reka turaza gira yenimere kandi hariho n'iyindi ifatiye ku mico mico culture urumva kwa kundi umuntu umugabo bamusha tufata bakakobja gukora nk'ikintu kugira nka mariage ikintu imico yexija gategeza kwikonfa umugore wawe ngo arapfuye ngo twara muto yiwe nka bijye bagira kera ngo muto yiwe ngo mutegeza kugira mariage urumva hariho ikindi nk'ubu uya iyo uri umugabo ukagenda ukipimisha ugasanga byara yego asha bacagira ati umviri ugasanga umugore wawe atavuga ati wewe nubundi we ntuvyara nta nico ushoboye ubungene rero je ndashaka kuja no kuwundi mugabo nikakumvuruka ça ce sont des violences faites aux hommes zishaka kuja no ku bagore mugabo nuko ariko rero tuciye duhera kuyambere hariho ibindi bavuga byuko hari abagabo bafatwa ku ngufu iyo mwayivuze ni sexuel bifatiye ku bitsina ku gitsina aba violence rero afatiye ku gitsina rero urumva hariho naho tutaragira mariage hariho amatemoyage yabamwe bamwe bavuga ati jewe vraiment umugore wanje je nimba baramuroza akeneye ibisi yose yuko bagira bagahuza ibitsina kenshi kamurusha kuruta uko yari karavyifuza akamba ashaka yuko bagira biraruhisha kandi turazi neza yuko umuntu abagabo bijya birabaruhisha iyo bariko barabikora rero aciye no kumugora mwobrija hari exemple y'umustar wo muri Amerika Etats-Unis yavuze ati jewe vraiment umugore wanje randuhishije akeneye ko tuje muri kuryama mwanya wose kandi umugore we yamutera ubwoba amugira ati je tutagiye ca nigira hanze kandi akagenda hanze donc naho buri kuramuteroriza rero sexuellement ikintu kimwe amakorerwa abagabo akorerwa ahantu henshi si mu kibano gusa si mu mafoye gusa si mu mamenage gusa ku ishuri ku kazi umva uwaje hagarahikira uburero ku kazi mu mashengero no mu isengero gute se ku ishuri no ku isengero none nko mu mashengero mufise reverend pasteur w'umudamu
ushaka quelques faveurs diririye nyene n'ibintu vya église kugira ntashaka kukobrija ku kazi ufise umupatrone aho ati allo ushaka promotion ati burya wewe niwe watevye burya uba wayironse kera kuri iyo pantaro ndakwera donc wowe icyo uvuga ama violence tubona ku bakobwa yose donc anashaka kuba ku bagabo exactement yego kwishuri mu professeur wa maths n'umugore none ga madame jewe ibiharuro birangora n'ukuri uzohora ungirisha cours du soir ati cours du soir gusa ati ahubwo iri très prolongé même yego agasanga ni umwana ari muri secondaire n'umwigisha usanga afise la quinzaine myaka 15 ans 16 ans 17 ans voilà ikafatwa ku nguvu n'umuprofesseur wiwe ariko aramwobrija urumva ni contrainte urashaka amanota ugomba gusigara muri 8e juste kubera kuri ya mate reka kubufyina n'ubuzima voilà ijya nayo mwavuze yindi y'ibijanye n'ubutunzi violence rero iri économique violence économique rero yo abahungu je kuko arizo tutaza kwemeranya abahungu bariko surtout kandi muri iki gihe ho birahari vraiment abahungu uretse ko turiko tubifata normale ko umuhungu agira mariage n'umuntu amusumba amahera en fait voilà biriko biraba normal le monde évolue ubwa mbere c'était anormal donc ubu rero turiko tubifata ko biri normal yego ubu ni ibintu bisanzwe dans ce cas rero iyo violence économique irashobora kuzova irashobora kuzova kuko kuntu abagore usanga bariko bararusha amahera umugabo uyo mugabo ni mu violence mwakundanye mugiye muri kwera ko umukobwa afise akazi keza nawe nta kazi ufise cyangwa ufise akazi sanzwe ibaye violence gute oya reka violence iza kuza après bihere mu mitsi nibaza yuko biva kuri evolution ukuntu societe yagiye evolue dufatire ngahi iwacu mu Burundi aho hambere abari bafise accès kwiga amashuri maremare abari bafise accès ku buzi bwiza abari bafise accès ku bintu byose nyene bigize ubuzima buri materiel barabagabo rero la société a évolué umukobwa abakobwa basigaye biga amashuri menshi bakagira ama maîtrise bakagira ama doctor abakobwa basigaye baja mu madiri bakaronka amafaranga menshi no kurusha n'abagabo bakaronka n'uburenganzira bumwe n'abagabo kuvyerekeye akazi bakagira uburenganzira bwo kugira amasalaire ari un peu plus élevé kurusha abagabo voilà ivyo byose urumva yuko ni evolution ya société urumva rero sasa ukuntu aca haba décalage urumva kera aho abagabo ari bo bonyene bari bafise amafaranga c'était la norme urumva twari tukiri dans la normale uno munsi rero ko byageberewe uraza abantu bose bemera changement ubuzima changement misi yose iravuna changement revirement de situation nyene ukazibona d'un coup abagore basigaye twari ibiduga myiza hasigara aba directeur général b'abagore kujya allo hasigara aba ministre b'abagore benshi kujya hasigara hariho abachef d'entreprise rero iyo evolution abantu ntibayakira kumwe hari abavuga ati ebana uko isi evolue reka twebwe tugerageze gutira hamwe n'abandi bavuga ngo no none ntashaka musigure ukuntu iza kuba violence kuko ni ibintu bisanzwe nibwo buzima iba violence gute ubu naho rero nkuko nakubwiye au fait changement iravuna n'abagore mwebwe nyene les dames et les femmes namwe reka ntimuvyakira kumwe hari ababi fatala normal n'abandi caduze ibitugu sinon quand même aujourd'hui je suis quelqu'un twavuze par exemple kuntuze kububatse urashobora kuba mwaragize mariage munganya uburyo canke umugabo wo gusura bwamuntu mukaronka promotion ugasigara muri hejuru abantu bose ntibavyifatamo neza hariho abadamu bavyifatamo hariho n'abandi ushobora gukora ubugeni uzi neza yuko umufasha wawe akuruta situation financière kandi ivyo uno munsi nibisanzwe uko accepta réalité ya situation tubayemo réalité sociale tubayemo ubu bera n'abagore nabo nyine bafite situation nziza ane bizoca bimubuza umugabo uko bafite situation nziza naho nyine aragerageza kiyajusta twebwe abagabo turagerageza tukiyajusta gute uzokunda umuntu
hanyuma utinye kumwegera mu rugo juste akurusha situation umva ko muri garuka violence rero ahantu ushaka ko umva iza kubera ni ukuvuga jewe nimba ndi madame wawe yego ya violence mu rugo iza kuba ya violence iza kwitwa economique mu gihe umugabo asha kuba mwiso donc akaba muri marque y'amahera canke akamererwa na umva aramurusha amahera deja urumva azitangwa kumubwira ati none ko ari je ndi umugabo moi je suis l'homme de la maison bagenda muri famille mu ma fête muri famille bagatangura guha icubahiro madame bagatangura ariwe baramutsa n'amabo kabiri urya kamenga genre siwe warongoye niwe yakurongoye kubwo donc na société iratuma wa mugabo asibisa kumenga ibintu bariko barangirira ni violence turetse ibiri ndani madame rero dufate nko amufata hama umugabo akaba akora nko muri hano asanze nyene professeur canke yote akaba nk'umwari nko secretariat ngaho kwibarabara oya secretariat nawe reka dufate ko akora nko muri hotel reka tukwe ko akora nko muri hotel nubundi nivyo madame aza kuzana abapolisi baba bafise gwa rujipe muri famille baje mu rubanza abantu nivyo niwe bagira umupapa zinyuma genre cyangwa akazi imbere hari ukuntu ari we ico ndacumva mugabo urumva nivya cyagihe mu rugo mumeranye neza abo hanze ntibabikwe ko mubitaho kuko umugore arafise no kugira akageste igihe cyose bakamunamira agashira imbere umugabo wiwe ikintu bita bamutanguza ibintu agashira imbere umugabo wiwe amahera ça montre notre propre personnalité yinyegeje muri twebwe urabona niyo ufise amahera kino umenga muri wewe naho abantu bose baratumva wewe ubibabwiye hari ukuntu wiyumva umenga waracubutse vraiment wabaruse rero utazi gukontrola ta personnalité birumvikana ko umuntu mubana ho haciye muje mwiso yuko utaza n'amahe menshi nkayo wowe uzana uragira akantu de superiorité urumva ubwo musanga kujya kuntu bariko baranaguhayagiza wowe no mu rugo usanga uri kuravuga wiro truva baje kuvuga ati no gukubura wose ngo ngari gakubura hariho exemple baduhaye y'umuntu yari umukuru sironda kubivuga mugabo yaraje monsieur araklaxona kuri portail madame ati ari kumwe n'uwundi mukuru ntibikunda ko winjira sa nzayudo ati ntiwinjira wewe ngaha kuko ni protocol urumva umugore yari umukuru ari kumwe n'uwundi muntu w'umukuru banzurindire baheze kuvugana hama nico gituma urumva kenshi bivamwe na divorce abari shock kandi urumva ni ya respect abagabo uretse ko bakunda respect donc si tu touches à son respect ntakiri respect namuviyoyera amantuze yiwe yose vraiment ntashobora hama mucyo mumbwira cyagihe naho usanga umugore afise amahera menshi agacara abuga umugabo atayafise ahama ugaca usanga bimeze gute ugaca usanga wa mugore arubaha umugabo amushira hejuru mu bintu byose n'amahera y'amati akira babone ko avuye mu mufuki wawe akira akabinyegeza ugasanga aramuha inyuma ikintu babibona sasa rero ugaca usanga ujya mugabo nawe cyakora agenda kuyakoza ibindi kuyaha abandi bakobwa kuzana baki kugira iki donc yamare wa mugore aruhira yamwubashya mu icubahiro nubwo atakintu agize afisa akora ariko usanga yamahera yakoresha yo nasi violence akoreye wa mugore Mwiza mino ala base nibaze yuko ufatira kwanza kuba vyifatamwo neza uravyumva ariko urumva nabo bagabo babaho amagafa ari susceptible yo gukora abantu bose uravyumva abagabo c'est vrai hari abagira ayo maerreur mugabo dohere kuri base yabaca bakora ibikwiye deja urumva yuko abafise umugore a respect umugabo amukunda kandi amurespecta kandi no kuvuga iki a respecta ama engagement yose envers umugabo wiwe ndavyumva notamment kumwubaha malgré yuko atafise canke atamafaranga afise mu buryo bwiwe yego nawe n'umugabo akabubeneficia bakabana ensemble nyene bikaboneka yuko ari abantu babiri ntushobora kudistinga ati naka n'umukuru na ujya wundi nawe nyarucakora ntushobora kuba distinga ukabona yuko ari couple iri bien soudé twavuze ko dufatira ku bagabo bavyifatamwo neza nabo nyene bakabona fresh retour les femmes bakabona fresh retour kuba vyifatamwo nabi navyo erega birashika nta utanyerera mugabo nitwaca tubifatira ko kubera aho naho woba mu kirundi bavyita guha inkigi
bavyita guhinyi kugira donc en fait no kuvuga iki wowe uri kurahinyiga abagore batagomba kuvyifatamwo neza iyo bafise succès financièrement uravyumva yuko bari susceptible gukora ivyo kuraba danger iri imbere yawe canke danger ishobora kuba wewe kora igikwiye respect umugabo wawe respect ama engagement mwagiraniye ibisigaye nivyaba azo ari ibintu bisanzwe ushobora kumwe ayo magafi nimba yagukoreye muri iyo situation erega yo yagukoreye no mu yindi situation nubwo ariko afisa yiwe exactement iyi physique sinzi gituma mutari ko physique nayo gukubita hari abagabo biri bakubitwa gahanze icyo rero kintu tutibaza ko kibaho kandi rero urazi ko ibresa umwana cyane no kurusha igihabo nari nyina kubitwa muganda ivyo problem kubona papa wakubiswe na mama wawe bikomeye cyane kurusha igihe ubonye mama kubitwa ariko nibaza ko vraiment na interpretation bihari muri societe ni ya mico urinzo ubonye umugore akubita umugabo c'est un scandale vraiment ni scandale no gusumba n'ivyo byose nico gituma nibaza ko abagabo basubise izo violence baranagowe gose kuko kurusha n'abagore kisubise violence kuko kisubise igituma abagabo bo kuko igituma bigoye ndashaka kuja no muri vuzeya ndashaka kuja ahantu kwitura ya association yabo nambari amama nambari bafise na association amama jambo yo association de Marie Martraite de Marie Martraite deja kugira uzo kwa front kwinjira muri amama irazwi iriho yafanje murabonye uri karayivuga wewe ugaterefona neza wewe ntuzeya Estache wewe witwa Estache uraterefone ati jewe n'ukuri nashaka kuza kubitura kuko umugore n'ubu yasubiye kunkubita urazi ko telefone ngo n'ubu yasubiye kunkubita nta maboko ugira ikindi kibabaje reka ushima biri grave même kurusha les violences subies par les femmes ndabona abantu umviriza ndakubwira igituma je me justifie turi muri débat ndavuga ma position uzora umugore yakubiswe muri societe tout le monde compatit yo eta yero ninda yagukozeko cenge nenda mwereke cenge keshi ntibirinda no gushikana barabihereza muri societe barabihereza mu muryango wakigabo ukubita ujya mugore muryango wose mugabo mugaye yari bakubitwa ugiye nko kubwira abandi bagenza ati burya jewe bagabo babongera imwe kwanza ndafise ijambo ndababwira jewe burya umugore arandembeje ko yari burya safe twafa uno munsi bayijya gatata nkubita deje munsi bivuze uwo munsi bivugiye no bivugiye kwa Gerard urikuye ko ubugabo umengura bambaye n'inzoga ntasohomera ukubitwa n'umugore gukubahuka ntibashobora gutahura ni ushaka gutuma iyo amama n'amari amama vrema ni amame iduganye kuko nibo bafashe vrema kubera iki none abo bagabo bakorerwa ayo mabi batoja hamwe n'abagore hama bikaduga baje abagore bakorerwa mabi oya urumva impact sizimwe quand même kuko urumva kuko naho turiko turavuga n'ama pourcentage zakatari cyo kimwe même si tutagiye kugira sondage kuko abagabo izo barafise intuzi yo kwigwanira quand même barafise akantu ko kwigwanira muga abagore nta ntuzi yo kwigwanira nimwe bafise uri umugore honyene baguma kugira niko zuba kwa soumission tusa mugabo umugabo deja bakwankohaje kwikura muri ivyo bintu aragukubita ubu nyene umengana nje wari je bibyeje ndi umugore nocagera nkamubwira ati tugende umugore wawe fo wigore mugabo je umugore je kumbwira ati riko umugabo wanje kumukorera yandi mabi kandi c'est tout à fait normal yagukubise ko yagukubise nizera ndakwereka ikintu kimwe uzohengera ryane ucushusha ipasi bimukoze nko kukugura acagenda umugore kuko wemera umuvuze mugabo nejo wundi ntazosubira urumva biba bibaye impact umugabo n'urugo ruba ruriko rurasibana tandis que umugore we bamubwira il faut se soumettre ntugende kugira umugabo wawe nabi iyoroshe ibiki n'ibiki wowe bariko bakugira d'ailleurs we ntukiri vulnerable ahubwo bariko bagira ko umugabo mugore umva umugabo wewe baramwakuraje bamubwira ati wewe vraiment ikura muri ako kagaye byagendeye hose urumva rero urumva birababaje kandi n'amasuje tubayemo kabisa n'amaherite mbwa hari ibintu tutitaho je ngiyari narabonye ifoto ku Facebook y'umumama visage yose yego
zambona no muri Côte d'Ivoire umugabo yakwiswe n'umugore aha hose yabaye muri bijya bihugu byo by'aba west burya les hommes subissent beaucoup de violence kubera bajya ba west abagabo barundi bajya ba west ntibasha gusuporta umugabo kwa muvanga ico ni kibaho ni ukuvuga muvanze ategeza kuzomukorera ikibi wamusanga bo baturi ibihumbi vyirondoka yama musuka kwa amazi ntibashaka gutorera ivyo bintu urumva nico gituma rero hariya aya birarimwe nivyo icokorwa n'iki kugira ivyo bintu kugira ama violence tumenye ko abagabo nabo nyene bagira ibibazo abagabo twabivuze mu bagabo deja biguma kenshi mwibanga kubera yuko abagabo nimba ari ikintu ca mbere bakrenya kurusha ibindi byose c'est la honte kumaramara kumva yuko utagifise place muri société kumva yuko uri umugabo nivyo kumva yuko uri un petit homme diminué par sa femme birabaza ku mutima biratuntuza les séquelles psychologiques ziba nyinshi kurusha wofungwa zose bisa ku mubiri hajya akubona ikintu kikomeretsa ku mutima no mu mutwe c'est plus grave uravyumva uzobona burya naho abantu batangiye kubivuga ko ubu amabakorerwa abagabo ni ibintu byatanguye kera kuva kera twamye tubona abantu birofija mu bubare ukazibona umuntu uzi yuko ari mari ko ntatahe yicaye mu kabari sha nawe peut-être bari batevye kwera hari akanama utuntu ariko muravugana n'abantu ugaca wimva none umugabo ari marié aya masaha ari mu kabari gute yicaye wenyene kuri comptoir ahubwo nuri kararihisha aguma avuga ati wera nta kuntu wogenda nkiyugarira uravyumva awe kugira yumva ngo yo nagutekerera uravyumva mugabo yevade kuri situation abayeho muhira ashike bajya oh my god solution rero wavuze twugara ikiganiro solution ishoboka kuri ibi by'abagabo ama violence akorerwa abagabo kugira agabanuke ifo d'abord ko tubatahura dutahure yuko birabaho vyavre ahubwo ni procedure ndende kuko abagabo bo burumva tugira duhere mu mizi tugaduhere mu mizi yuko batahura ko izo violence zibaho ntumutwenge vraiment avuze ati jewe vraiment hogira ryasose tubibonye je te jure nta numwe atatwenze umego ni byo gutwenza ni blague babishije gusa tumenya ni blague ça blesse aussi donc il faut les comprendre ko ziriho izo violence tubanze tubatahure kugira tushire kunazigwanya nibagira ayo association nyene haba gateka k'umugabo aranira intuze ukuye tubona association menshi y'abagore nayo rero nabeho nibashinga uwo munsi wahariye nambara gateka k'umugabo nikabeho nibagende bavuge urumva ni solution nyinshi ariko iyo yo kubatahura niyo yo banze bwa mbere tufate ko hari ibintu bibaho tubimenye bibaho kandi biriko biraniyagura cane kurusha n'amabakorerwa abakeneye kuko si muri ya besoin kugomba kugira equilibre hagati ko turakompara no mugabo mabi akorerwa abagabo atera yi accentuer kandi mu tuntu twifishitse quelque part tutabona twamaze gushira hejuru akorerwa abagabo afatiye ku ma croyance religieuse uravyumva ukazosanga umugabo wewe dufate mu catholique aranwa inzoga uravyumva ugasanga par exemple madame ari muri église Pentecôte naho nyene kandi mwagiriye mariage muri catholique abagenzi baramutwayeho voilà arafunze igitambara yitwa yuko asenga Imana mugabo nitegeko rya mbere Imana yahaye umugore wa mugore urubaha umugabo wawe ugaca usanga uwo mugore c'est tout à fait le contraire ategeka umugabo nta nzoga ashaka kubona mu inzoga ngo yinjira mu rugo iwanje ntiba munshire ku muvyimba donc ajya amategeko ni ya sorte de violence ngo hari guha amategeko umugabo wawe ngo bini ntarengwa kwaha ngo muri kiwano hema ngo amashetani ngo amadayimoni ntagera ngahanywa nivyo ivyo byose ni umuntu ibintu abagabo badashobora ku expose aho hanze ibintu badashobora kugenda kuganirira abagenzi babo facilement deja abagenzi biwe babaye temo yiyo sende basigara bagira ati ntaso hewe bijye ntavyemeye biraheza ni kujya nyene biheza ari kujya nyene en fait uko kuntu kumutwenga aho gabikubwiye wumvise umugabo avuze ati je reka je kuri kw'Imana je bimeze nabi tujya madame je yarankubise ntukamutwenge tuvuga uti atiriga ibintu birakomeye kujya nyene tutahura umugore tuga ifoko duhama yego vraiment nico ca mbere cyo kubanza kuba
donc batahura ko ivyo bintu d'abord bibaho. Yego reka tubashimire cyane mwakoze cyane. Urakoze nawe. Nibaza ko tuzokibandanya iki kiganiro kubera ndabizi abantu baza kumviriza yuko ari ibintu bishashe twari bwavuge ko umve ko ari n'ibintu bibabaje bari nka jewe ndazi ko nza kubabona. Reka ndabashimire ku mwanya wanyu mwaduhaye abakunzi ba Magic TV tubaga ko tubakunda cyane hama amasuje aracabandanya mukaba mufise kandi ikindi kintu mushobora guterera kuri ibi bintu bashaka kutubwira ko tubandanye ubumenyi na next time tuze tumenye ico tuzoza kuvuga ko merci beaucoup ciao ciao.